Mwana w'umuntu nukuri inkweto zawe zose nivyo vyamubana wihane maze ubone kwegera Yesu nawe agutume gukwiza inkuru nziza k'umwami Yesu akiza. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe nshuti zanje aho muri hose. Ndashimiye Imana yo mwijuru kuko isubiye kuduha kongera kubana namwe kuri runo rubuga kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Ico tuvuga nikiri muri twebwe. Umuntu atanga ico afise. Yesu nashimwe. Muri iki gitondo rero numva nongeye gushima Imana kuko ivyemeye ko tuhumeka, ivyemeye ko tuba bazima, kandi igituma turiho no kugira ngo tukwize ishimwe yaduhamagaye. Uyu munsi rero numva mfise ijambo mu mutima wanje ngomba kuganira namwe. Naraye ndavyumvira ko muri iri joro ndavuga nti byukuri aho bukera ndaza kubisangiza bene data. Uti waraye uriyumvira iki? Yesu we. Yo naraye ndiyumvira ku by'urugendo rwacu twatanguye, urugendo rwo kuja mwijuru. Hari igihe umuntu atamenye yuko ariko aragenda, ariko byukuri aba ariko aragenda. Wavyumva canke utovyumva uriko uragenda. Niwabona amasegonde aguma agenda, ukabona isaha iraheze, ukabona iyindi iraheze, ukabona umunsi uraje, uwundi uraje, uwundi uraheze, uwundi uratanguye, aho umenye neza yuko uko niko uriko uragenda. Namba wabibona canke utabibona, canke uvyumvire canke ntuvyumvire, uyu munsi nje kukwibutsa ngo wongere umenye yuko uri mu rugendo. Yesu nashimwe. Hariho ijambo ry'Imana rivuga ngo uko mubonye wa munsi wegereza ngo murushirizeho kugenza mutyo, ngo ntimukareke gukoranira hamwe. Twararisomye n'ijambo riri mu Baheburayo, reka turisubiremo ntaco. Abaheburayo igice c'10, reka turirabe. Baheburayo igice c'10 hariya ku murongo wa 25 haravuga ngo iki? Haravuga ngo twoye guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe babigira, ariko duhanurane ngo kandi uko mubonye wa munsi wegereza murushirizeho kugenza mutyo. Imana ishimwe. Uyu muntu yandikiye Abaheburayo yababwiye, yariko arababwira, turavye hariya ku murongo wa 20, duhere ku murongo wa 20 ngo kandi ko dufise umuherezi akomeye aganza urugo rw'Imana, ngo twegereze dufise imitima y'ukuri, twizeye atamazinda, imitima yacu icucagiwemwo ngo ivanemwo ibitwagiriza bibi, imibiri yacu yuhagiwe amazi meza. Yesu nashimwe. Ngo tugumye ukwatura ivyizigiro vyacu ntikunyiganyige. Haleluya. Kuko uwasezeranye ari uwo kwizerwa. Imana ishimwe. Ngo kandi twiyumviraneko kugira ngo tugwane ishaka ryo gukundana n'iry'ibikorwa vyiza. Imana ishimwe. Ngo twiyumviraneko, unyiyumvireko nandi nakuyumvireko, turushizeho kugira kwatura ivyizigiro vyacu, ntibihere muri wewe, ntibihere muri jewe. Tugume tuvyibukanye, ivy'uru rugendo tuvyibukanye, ntiduhebe gukoranira hamwe, ntiduhebe kwegerana no kuvugana no gusangira ivy'urugendo ruja mwijuru. Yesu nahabwe icubahiro. Hariho ijambo yavuze ngo twegereze dufise imitima y'ukuri, ngo twizeye atamazinda, ngo imitima yacu icucagiwe ngo ivanwemwo ibitwagiriza bibi. Mwene data mukunzi, subira ugende iwawe mu mutima wawe urabe ko atavyitwagiriza bibi. Jewe ndiko nabisuzuma hari aho ndabibona, nkabona ibinyagiriza bibi.
nca nkora iki? Nca nshira amavi hasi ngasenga, Imana mbabarira. Nsanze ari umuntu mbwirizwa kugenda gusaba imbabazi, nkamushikira, nyamara ngirira ikigongo. Hari igihe umuntu bimugora kukubabarira kubera yuko yiyumvira kuri urafina canke utabishizemwo ubuseri. Ariko hajya uhagurutse ukagenda uti nyabuna mbabarira, nsanze ngaha naracumuye, nsanze ngaha navuze nkuko utariko. Umuntu azokubwira gutyo uzumubabarira, kuko uwo mutima wamuteye kuvuga uko ntumenye uwariwe. Abwiza kuba ari Imana. Satani ntiyobwira abantu gusaba imbabazi. Imana ishimwe. Urabe nawe, nusanga hariho ikintu mu mutima kitameze neza, ashobora kuba ari umwana wawe wacumuyeko, ashobora kuba ari umugabo wawe, ashobora kuba ari umugore wawe, ashobora kuba ari uwo mubana, ashobora kuba ari naka na naka. Ubikore mugenzi, kugira ngo mu mutima wawe ukuremwo ibikwagiriza bibi. Hanyuma ngo imibiri yacu yuhagiwe amazi meza. Sindabizi byari byo. Amazi meza nayahe yuhagira imibiri yacu? N'amazi adukuremwo bya bintu bibi byose Satani yadushizeko. Hari imicafu Satani agenda aradushirako, akadushira mu mushatsi imicafu, akadushira mu mazi imicafu, akadushira ahantu hose imicafu. Hariho imicafu Satani agenda arashira ku bantu b'Imana bariko baraja mu ijuru. Ndakwifuriza kuhagirwa amazi meza. Kuhagirwa n'amazi meza. Amazi meza gukura ku bucafu bwa bundi bwose Satani yagushirako. Hari igihe Satani akubara ngo ngo mbega urabizi, ngo ugize gutya niho wowe uri mwiza, ngo mbega ngo urabizi, ngo usize ngaha ngo nangaha ngo nangaha ngo niho haba heza. Satani no mujanja. Ngo mbega urabizi, ngo hamwe bafatiye imishatsi yawe ngo ngaho ukahasiga jaune, aha naho ukahasiga vert, ngo aha naho ukahasiga sinzi irindi rangi, ngo ukaca ugenda umeze gutya nyene nguca ubona yuko udasa n'abandi. Ngo kuko niwagira imishatsi yirabura ngo uzo gusa n'abandi abantu, ngo niwagira imishatsi isa gutya ngo uzo. Ndakubwire nshuti yanje nkunda, nimbira ijambo rivuze ngo imibiri yacu yuhagiwe n'amazi meza, nukuvuga yuko imibiri yacu irafite ubucafu. Aya mazi si amazi yo muri dushe, oya, si amazi yo muri dushe, ariko na Bibiliya ivuga imitima yacu icucagiwe, wivanwe mu bitwagiriza bibi. Mu mibiri yacu yogejwe n'amazi meza. Wiyumvire, urabe yuko umubiri wawe utariko ibicafu. Nk'intahe gatoya, mu minsi yahera narose mbona umuntu anzaniye kanta, agomba kunsiga aho inyuma mu mushatsi, kandi numva nyene yuko umenga ndayikeneye. Hanyuma ariko nca nsoma mu mutima wiwe ngo yari agomba kunsiga. Mu mutima nca nivuga nti mbega nsigaye nasuye gusiga kanta kwere ko mbega ndari narayihevye. Ariko nca niyuka ingene umuntu asize agakana agashatsi kaca kasa neza nyene, gasa neza. Hanyuma ariko nsomi mu mutima wiwe w'uyo muntu yari agomba kunsiga, ngo yari agomba kunsiga ngo kugira ngo mu nyuma acaza kunyagiriza. Kandi nari mbona ngo umenga ngo nibishanga, sinari mbonye ko ari kanta isanzwe, ariko ngo nabonye ngo agomba ngo kunsiga ibishanga mu mutwe, ngo hanyuma acaza kunyagiriza ko umutwe wanje ucafuye. Hanyuma rero mbona turiko turagwana muri izo nzozi, ndamwankira nti nkura kw'ivyo bishanga, nkura kw'ivyo bishanga, ni je narogejwe nkura kw'ivyo bishanga. Nca ndasobanukirwa burya rero hari ibintu Satani akwereka, akakwereka umenga ni vyiza mu maso yiwe, ariko wosobanukirwa ko ari bishanga wobireka. Kandi ikindi naco ntapfa kubigira, abigira kugira ngo ejo azoze kukwakiza, akwakize yuko ngucafuye. Ivyo nabibonye gutyo ni mu nzozi, sivyo ndiko nabigisha, ni ntahe yanje ndiko ndavuga kuri iri jambo ngo imibiri yanyu icucagiwe, imibiri yanyu kuye ibibagiriza bibi. Hanyuma muri iyi minsi nyene iheze, hari ukuntu inzara narakunda kuzisongora. Jewe sinsiga vernis, nta na kimwe nsigako, ariko hari igihe bishika ngafata nyene ngafata umwanya
ngasongora inzara nkazisongora hama rero nuko nyene byari bimeze, inzara zisongoye ari ndende, mbona nyene ko zimeze neza. Niho narota muri iyo minsi nyene iheze, ni muri iyi minsi nyene mbona ngo dutonze 200 hanje zibiri, sinzi ngo twari tugiye, sinzi ngo byari biki, ariko mbona dutonze umurongo umwe uraha uyundi murongo uraha, kandi nkabona twavansa tugenda sinamenye ngo dushitse imbere hari biki, ariko sinzi ngene niyumviye nyamara aha hantu ntonze siho, aha hantu ntonza mu kibanza kitari ici wanje. Bene data nkunda, nca nifuza rero kuva muri uyu murongo nari ndimwo nje muri uyu murongo wundi, ariko uyu murongo nari ndimwo sinzi ukuntu niyumviye uyu murongo n'abantu batamenye Imana, jewe rero saha kuko je narihanye kandi ndi umukozi w'Imana, natonze hatariho, nca ngomba gukatira muri wa murongo wundi. Rero bene data, nkatiye muri wa murongo wundi, mu by'ukuri sinari nkwiye gukatiramo, kuko niba ngiye kuri uyu murongo wundi nabwiza kuja inyuma y'abandi, nkaja hari inyuma y'abandi kuri uyu murongo wundi mugabo. Ariko jewe ntavuga none ko narindi ngaha, nukuvuga reka nce ninjira hanyene, nce ndengana hanyene ntumbereye. Hama rero abantu baca barambwira bati yamara kubera ko turenganye, oyaye ugize nabi rarara, nanje ndabatete ndababwira nti ni none ntumubona ko narindi haje, nari ntumbereye haje. Amanyanga, Yesu adutabare. Urafise amanyanga nawe uhora ugira amanyanga, ukagira amanyama mu bintu bitari ivyo, Yesu akubabarire cyane. Hari ibintu bigutera amanyama, hari ibintu bigutera amanyanga, hariho umudayimoni agutera ivyo bintu, reka ndamukubarire wariwe. Njiye rero nje urumva ko nacenje imbere y'abandi, ngo nuko rero naringira nshikirwe je ntumbere yaha, yeye nzambona umuntu hariya anje ariruka aca anshikura zanzara, urabibona arashikura gutya, ashikuye birandukana n'iyi parti yera yo ngaha, nsigara n'amaraso ajejeta. Aheje kubishikura aca nyereka ngo ninje inyuma y'abandi. Nshuti nkunda uri kurankurikira, ndagomba ndakubarira ibanga, nanje ibyo ndababarira nivyo nigishijwe, nanje ntavyo narinzi. Yarangomye kumbwira ati abatonda kuri uyu murongo nta gasembwa baba bafise, oya nta gasembwa baba bafise. Wewe bari kuri ujya murongo kubera yuko izo nzara zawe zari zimeze uko. Niba rero ubone yuko hajya ahantu hatagukwiriye, ugomba kuza ngaha izo nzara ubwiza kuzikura. Kandi nawe yaje ashavuye gose, arazirandagura, yagize gutya bica birarandukana n'inzara. Nca ntonda rero kuri wa murongo, Imana ishimwe, mbona na wa murongo waravansa n'ingoga. Kazi kwako, jewe icyo nkora nakubwira, ijuru turiko turinjira, ijuru turiko turagomba kujamwo, hazojamwo abejejwe, wezwe mu mutima, wezwe no ku mubiri. Ndagomba nakubwira, abantu benshi barazi ko imibiri itazoja mu ijuru, kandi nivyo iyi mibiri ntizoja mu ijuru, ntizogerayo. Ariko ndagomba nakubwire ikintu gituma iyi mibiri, ikintu ishobora gutera cyo kubuza ugomba kuja mu ijuru ni giki? Icambere, wabonye izo nzara nari kurujya murongo w'abandi bose nkuko abisi bose bagenda, naje niho nari mpagaze, kandi ndi umukozi w'Imana, kandi narahamagawe, kandi naritavye, ariko nari mpagaze haje. Mu nyuma ndavyumviye nti nyamara mpagaze ahantu hatariho. Njambona yuko jewe ikibanza canje ari kijya, ariko nkubwire none ko ikibanza canje cari kijya, sinari nkwiye kuja inyuma ku murongo nkaja inyuma y'abandi. Kuri uyo murongo wundi nkagenda inyuma y'abandi, ariko ka kantu k'agapati, ka kantu kubwibone, ka kantu k'amanyama kari gatewe n'izo nzara. Uranyumva? Izo nzara uko kuntu byari bimeze, haba harimwo abadayimoni bagutera gukomantaza umutima no kwiyumva.
ndakubwire nawe genda ugire genda upime mu bugingo bwawe, genda upime mu mibereho yawe, urasanga harimwo abasore bavuga ngo tabiya, harimwo tabiya mbi yakunaniye kuvamwo kandi utazi ikiyitera, n'abadayimoni babi binjiriye mu tuntu duto duto utabuzi. None guca inzara gusongora inzara ntibyari bisanzwe, ariko gusongora inzara umuntu akabona ko ari mwiza, akabona ko inzara zimeze neza, byari bisanzwe. Ariko ntabwo ari bisanzwe, kuko muri uri mwengu wa roho canke naho mu buryo bw'impwemu hariho ikindi kintu bitera. Nakiboneye aho hantu bariko barambwira bati nyamara uraturenganije, nyamara heraba uraturenganije, genda heraba kubera kuja kunja imbere. Ngaca mbateti mu mutima, none ntubona ko nari mpagaze ngaha, ntubona ko uranyumva? Ntangura kumva umenga ubwenge bwanje hariho ubwenge mfise abo bandi badafise. Ubwenge bwanje bukanyumvisha ko jewe nari ntumberanye no ngaha, nondere kubera ko ntumberanye no ngaha nca ninjirira ngaha. Ariko ubwo n'ubwenge bw'abadayimoni, ntabwo ari ubwenge bw'Imana. Oya, ubwenge bw'Imana bwansaba kumanuka kuja munsi y'abandi bose bari kuri uyu murongo. Ariko kubona havyemeye icari kibiteye niki? Ibyo bintu nari mfise baca barabirandura, babiranduye cambona kugenda hari inyuma, kandi nagenjejeta amaraso. Nanje nagomba kukubarira mwene data uri kurankurikira, utunganye ibyawe utaragomba ko Imana igutunganiriza. Hariho abantu benshi babwiwe ubutumwa baranka kwemera, barabwirwa baranka kwemera, ariko barindiriye ko Imana ibatunganiriza. Yesu aragukunda, Yesu ntagomba kuzoja mu muriro. Nico gituma abantu benshi Yesu arabatunganiriza, byabananiye Yesu arabatunganiriza. Akagukubita imyaka 3 mu bitaro kugira ngo bikunde wigaruke ko bigusamaza ntusuye kubibona, ariko bikunde wewe wenyene wicare muri wowe wenyene witegere, wiyumvire kuri wowe wenyene, usuzume ibyawe byose. Ushobora kuba ari ibintu byakunaniye, ariko Yesu ni umwami mwiza, ni umwigisha mwiza. Enda niwihane igihe cya Yesu kitaraza. Nagomba kukubarira ngo turi mu rugendo, kandi ko turi mu rugendo umuntu wese naraba ibyo ukomeze neza. Hari ibintu biguteye kuba uri mwirinde, hariho ingorane, hariho intambara urimwo uyu munsi, intambara zo mu rugo, intambara zo mu kazi, intambara zo mu ishengero, intambara. Ndagomba nakubwire uyu munsi mba mpwemu yara yugurutse kuvuga amabanga y'ijuru. Haleluya. Izo ntambara urimwo ntabwo ari intambara, ni Yesu ariko arakugendera, ni Yesu ariko arakwereka. Ni nka kwa kundi ndababwiye yaranduye ubwara rwanje rukavana kona amaraso rukarandukana n'iparti yindi. Kubera iki? Iyo Yesu ariko aragukanya urababara, iyo Yesu ariko arakugendera urababara, kuko Yesu akwigisha nk'umwigisha agomba kuguhasha ntuzusubire. Ushobora kuvuga uti jewe heraba mu rugo bimeze ukunuku, bimeze ukunuku. Bimeze gute? Raba ko atari wabiteye, raba ubwo si wewe. Genda wihane uhezura ko ibyo bintu bitava mu nzira. Saba Imana imbabazi kuri bya byaha wakora, saba imbabazi wa mugabo wakoshereza, saba imbabazi wa mugore wakoshereza. Urabe yuko ibyo bintu bitafata inzira. Aho nagomba kukubwira. Uravuga uti urumva jewe ku kazi heraba chef aranduka, heraba banyimye kunyongera amahera, heraba bagize gute. Suzuma subira urabe ukazi ukora gute, nuwongera urabe. Mbega ntugenda widodomba, mbega ntiwirugura ko rubi nibi, mbega amasaha yose ntiyamara uri urayerera hanze utari ku kazi, mbega ibikini raba. Niwa bibona fukama wihana, Mana mbabarira. Nama ndiko ndidodomba, Mana mbabarira.
nama ndonka amafaranga ariko sindayakoreshereza mu bikorwa by'Imana. Mana mbabarira. Uko uzovuga Mana mbabarira, ibyo byose uzobona, ndakubwiza ukuri, uzobona gukira kwawe, gukira kuba mutima, hanyuma kugaseseka no ku bindi byawe byose. Yesu naguhezegire. Ushobora kuba uri umugore uri kurababazwa mu rugo, raba si wabiteyeho, raba mbega si wakoze biriya na biriya. Ihane. Umuti we ingorane zose ni ukwihana. Nababwiye turi mu rugendo, kandi muri uru rugendo Yesu ari kwadutunganya, kandi uko gutunganya, uko ntunganya jewe, bishoboka ko atari ko gutunganya wewe, kuko kumbura binanira jewe, wewe barabirenganya, canke bishoboka ko ibikunanira wewe jewe nabirenganye, ariko Yesu ni umwami. Haleluya. Dutunganye imibiri yacu, dutunganye n'imitima yacu. Hari abantu benshi cyane bumva hariho ibintu umenga umuntu ntiyokorako, umuntu ntiyovuga. Nariko ndumviriza ikiganiro nijoro c'abantu bariko baragira deba y'imisore n'inkumi bariko barondera kuja kubaka. Nukuri cari ikiganiro ciza kandi cubaka. Hanyuma rero umuntu aravuga ati none wobona gute umuntu muzokubakana, canke oya wobona gute ni mico kiyerekana umuntu ko ari umuntu w'Imana. Mbega aleye ni hariho ibintu wobona umuntu ukavuga uti uriya muntu asa nuko yoba ari umuntu yubaha Imana. Abo bantu narabumvirije, ndabumviriza, ariko nta na kimwe bigeze bavuga cerekana ko umuntu yubaha Imana. Bavuze ngo kubaha Imana ngo ni mu mutima, ngo umuntu ngo ubibonera ngo asa n'Imana, ngo umuntu ngo asa n'Imana, ngo iyo rero umuntu agiye umubonye ko asa n'Imana, ngo niho sinyikwereka. Ariko ntibashitse ku kibazo. Kubera iki? Kubera yuko ibyo bintu iyo bari kubivuga bari gusanga nabo bibaraba. Kubera yuko abo bantu bariko barabivuga ndiko ndaraba, n'iyo mukobwa ariko arabivuga yari amatako yose ari hejuru kuri ekra, yari yambaye impuzu amaboko amaguru yose akaboneka. Ubiri kurabiraba nta kuntu na kumwe bari kududurirako, kubera yuko byari kuca bibaraba. Ariko ndagomba kukubwira, hariho uburyo bwo kubona abantu b'Imana. Ego mwe ntitubona nk'Imana kuko twebwe tubona ivy'inyuma, ivy'imbere byo bibonwa na Data wa twese. Ariko ivy'inyuma amaso yanje yashaka kubibona. Ndashaka kuvuga nti wambaye impunzu ngufi, ndashaka kubibona nti eheraburi gusa, ndashaka kubona nti eherabo ko kuntu meze ntabwo bishinga nako iyo bari umuntu w'Imana. Ariko tureke guca iruhande ijambo ry'Imana, twinjire mu ijambo ry'Imana, tuvuge ukuri. Niba ari bitwagiriza tuvyihane. Yesu nashimwe. Hanyuma rero ico kiganiro caranyigishije, nafashemwe amajambo menshi cyane kandi yambereye ayikimazi. Ariko ndagomba kuvuga ngo imibiri yacu yuhagirwe, imitima yacu yuhagirwe, hanyuma ibituremera byose tuvyiyambure, bikunde ko tuzoshika imbere y'Imana tutagira ikitwagira. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo turushirizeho kwegerana, turushirizeho kuremeshanya, turushirizeho gufatana amaboko, turushirizeho kwigishanya, kugira ngo bikunde tuzoshika imbere y'Umwami atakiriho kitwagira. Iyi mibiri yacu ntizoja mu ijuru. Nivyo abantu bavuga yuko iyi mibiri itaja mu ijuru, nukuri niko bimeze. Iyi mibiri tuzoyisiga hano ku isi, ariko ivyo iyi mibiri dutera bizohava bitubuza kuja mu ijuru. Hariho ubundi avuga ngo jewe by'ukuri ngo jibi naho ndabigira ngo ntibiri mu mutima wanje. Maze kumva abantu benshi bavuga ngo jewe ngo ndadefriza ngo ariko ngo nukugira gusa ngo nse neza, ngo abantu bambonye ngo ntibibatere kureka kwakira Yesu, ngo kubera ngo hariho abantu ngo babona ngo bahindutse ku mubiri, ngo babacitse nk'abapeiza, ngo basa nabi, ngo hama rero ngo bagatinya kuza muri Yesu kubera ibyo.
ndakubwire ureke kwiremesha. Niba wiyumvira yuko ushobora kuza uko nyene wari mu isi ugahindura umutima hanyuma uko nyene ukaguma uko nyene, nabariya bizobananira kumenya ko wakiriye Yesu, bizobananira kumenya kuko batazobona ingene wahindutse. Rero mu by'ukuri uguhinduka ni mu mutima. Ndabisubiyemwo, uguhinduka ni mu mutima. Niwahindukira Kristo Yesu mu mutima, n'ibikorwa byawe byose by'inyuma bizogaragara. Ariko niwabona ko ibikorwa byawe by'inyuma bitagaragaye, sinizera ko no mu mutima wahindutse. Hazaba hariho etape nyinshi ugikwiye gucamwo. Hariho uwundi muntu yanyeretse, umuntu w'Imana yadushinga intahe muri iyo minsi iheze, amajambo meza, intahe nziza iryoshe. Ariko mu nyuma nza gusanga hariho ayandi mafoto yashizeko yambaye nabi cane, atari nk'abantu bubaha Imana. Hanyuma ntangazwe n'ingene umuntu ahagaze kuri ekra ariko aravuga Imana yambaye neza, hanyuma ari hanze ari mu bihe by'iminsi mikuru yambaye nabi. Umuntu agaca yibaza ati mbega ni gute? Erega agakiza ni mu mutima, kandi ari mu mutima, si mu mutima mu rusengero, ni mu mutima n'ahandi hose. N'ahariya ku minsi mikuru ni mu mutima n'ahandi hose, naho wowe uri hehe. None umutima ntimujana, ugira ngo umutima wawe ukubwira kwezi uri mu rusengero, uri ku kazi umutima wawe ntimuba muri kumwe. Imana idufashe. Rero bisobanurwa ngo iki? Ni ukutamenya. Ni ukutamenya gusa, si ukuvuga ko yataye Imana cyangwa atayikunda. Ni ukutamenya. Ni ukuvuga ngo iki? Haracariho byinshi byo kwiga, kandi Yesu nashima ko agenda atwigisha ku munsi ku munsi. Nawe we mwene data uri kurankurikira, ndizera ko wize ibitari bike. Hanyuma ibisigaye tuzoshishikara kubibandanya uko Mpwemu Yera azogendera duha kubivuga. Imana nibahezagire. Icyo nariko ndavuga ko turi mu rugendo, kandi muri uru rugendo nk'uko utabona amasaha, ubona ingene amasaha ariko aragenda, ariko wewe ntiwiyaze kuri kuragenda. Ariko nakwibutsa ko nawe uri kuragenda, aho ugeze ntaho nzi, icyo mukazoshika amahoro. Imana yo mwijuru iguhezagire. Yari Françoise muri ko muravugana, izina ryanje nuje nyene ni Habonayo. Ishene turiko turavuganira ko ni Habonayo. Hanyuma nimero ya telefone ni +46 768 0065 46. Imana y'ububasha ibahezagire. Yesu niyabyemera turaza kubandanya kino kiganiro. Imana ibane namwe. Amen.